Bakunzi b'urubuga apprentissage Niyongabo ndasubiye kubaha ikaze nasubiye gutumira babahungu ndibitumwa ko kandi nabo nyene babitumwa koko banyemereye kugira tubandanye ca kiganiro twabashikiriza wa munsi kuko je nibaza yuko gihambaye cane kandi nzogerageza kuzana bikurikiranya ntatevye. Urumva unya munsi nagenda bibutsa ibintu twarabiye hamwe ku banyeshure bagomba kuza gutangura licence mu Bufaransa n'abagomba kuza gutangura master nukuvuga abahejeje secondaire batoye examen d'état hanyuma n'abahejeje bac nukuvuga bazoza bahejeje bac plus 3 nukuvuga bahejeje licence en d'autres termes naho mu Burundi batavyita gutyo muzoga précise twarakibabwiye. Hanyuma bagomba kuza gutangura master mwarumvise aho guca kuri Google mukandikamwo Campus France Burundi mugaca kuri Facebook mukandikamwo Campus France Burundi canke mukagenda kurondera ubuserukira Campus France mu Burundi akorera kuri IFB ahahora CCF kugira ngo abibafashemwo mukaza muraba n'amateriye mbere batubwiye n'ibintu byinshi mushobora guca ahantu henshi mushobora guca kuri YouTube mukabisangako kandi mukagira urunani mukaza murabaza. Ubu rero ikiganiro gikurikira tugomba urumva mwaciye kuri Google mwaciye kuri Campus urumva washitseyo wabonye byose. None ama procedure akurikira kandi tuyavunagure gushika uronke visa nayahe. Ubu ungira mperaho ntari nahereye ngira mpere kwa boss umwe twatazira boss yitwa Audrey Nzeyimana. Audrey Nzeyimana safero ntadabigize mugabo urumva aba biheruka mu gusumba baraza kumfasha ego ni ikiganiro turungandiranira ndaje ndabizi nuko create konti kuri Campus France ubundi rero create konti naho nyene nivyoroshe hari ibintu by'amafoto vuga gose Audrey hari ibintu by'amafoto asaba amanorme hariho ibintu amapapuro ama diplome ama CV urakompleta nyene hariho une sorte de étape ukompleta kugira ubundi bayemere yego hama ibindi cyane nibaza ko bone bofasha ibikurikira bide ndazi bikurikira ko ariho amashuri y'ama université ugira baccalauréat utangura bac plus 1 agira amashuri atatu bac plus 1 ou licence. OK, licence 1 licence 1 licence 1 ugira amashuri atatu ukinje maze ukaya compte binjiye indani bivana domaine yawe urimo ukarondera rero ukarondera amashuri mugakurondera amashuri rero ukuri n'akazi gakomeye vraiment ndababeshe kubera iki hari amashuri menshi atandukanye mukuraba hari amashuri ubunye ariya amahera menshi navuga ko bagiye kujya vuga gose Audrey bagize kujya decision y'igihugu ya hariyo politique nationale yaba yo kuduza amahera ku baétudiants étrangers byatanguye muri 2019 ego 18-19 la loi a été adoptée yabaye proposée muri conseil des ministres muri 2018 hama 2019 niho batangura kwishira mu ngiro bandanye kuko nari ngahanda bizego mumva ni kumetrize ukaraba uko turishyura ubwa mbere tujije amahera urarondera amakuru biga programme ukaraba commentaire iki bivana n'icyo ushaka kwiga hama ukaraba na vie aussi combien il est cher canke iyo programme ukuntu izogufasha ndara umva n'ama parametres menshi hama nimba rero nshaka kwa cy'amahera hama ikindi naco ucuraba ni kwa master nabona amashwa indwi aussi non, c'est pas master. Non, qu'on va connaître licence 2. Licence 2. On va connaître licence 2, licence 3, master. Ni choix indwi. Choix indwi yego. Naho nyene principe ni imwe ni yindi nyene. Ikindi naco novuga ko cerekeye choix y'amashuri nuko il faut aussi kuvugana n'abantu ugize impanuka mu wino kubera ayo les grandes villes cyangwa amashuri manini bigora vuga gose bigora mbwiriro nk'ishuri
n'utuvire turizore byoroha mugabo ico kintu nta formule bigira mugabo ni nakantu k'akajezi nobashiriramwo ariko nabimafasaba turi kumwe banzu baha ijambo tugende buke buke ntitubicangacange karake urafise ico umwunganira Kwico yaravuze cyo gutora ishuri il faut aussi kugira recherche par exemple wabonye une université bon je sais pas si une ou un une ouais hama umva wamaze kuyivisa ucuja kuri Google ukaraba iyo université ukaraba to y'abanyeshuri yemerera surtout les étrangers ubonye rero yemerera cyane aba étrangers ça veut dire nawe urafise chance yo kwikarira kugira ngo uwo munyeshure atante amachance kuba bashobora bamwumva bashobora kumutegera kirakomeye zemerera aba étrangers directement yego umvuga uyivisa mugabo urumva wewe urayibonye tumanze uje kuri Google genre ugire recherche uyandike muri université bazokurika ama information ya université yose bazokubwira si bakira les filières no kubwira ivyo twita les offres bon wewe dans ta tête urafise domaine ushaka kwigamo mugabo umva il faut faire des recherches avant de candidater aussi Yvon ko kirahambaye cyane ico kintu kugira kunganira uvuge gose bavyumve neza bakumve vara yego ngejeje kubunganira ndumva ko bareka bava ku cereke cyo gusaba ishuri ariko mu bisanzwe wowe urafise domaine ukeneye kwiga hari ikintu wumva ukeneye kwiga hanyuma bon banaka namba ntibagerere kuvuga nyene ngene ushaka kugitora ariko ngene nk'uvuze dufate nk'akarorero mvuze nkeneye par exemple statistique par exemple none noshaka kubona ama université gute atanga ayo maformation ya statistique ingene ucugira kubera sama université yose afise hariho ama université adafise ama filière amwe ego bandanye ico nico hariho site boya campus France nanye no misanzu giye barayigo hiyo site ni yitwa ONICEP ONICEP ni pour la faire si je me trompe pas hanyuma kacha winjiramo ONICEP hanyuma .fr tuzobarondera link tuyibahe ko ndumva ko ikenewe bazompa ama link tuyabahe voilà hanyuma si ukeneye statistique cherchamo statistique licence 3 licence canke master hanyuma ikiguha amashuri yose yo mu Faransa n'amavire byose hanyuma rero wewe ikintu cyambere cyukora ni kwanza ukashira apa nyimba ari statistique ukashaho ama université wabonye atangiye formation ya statistique hanyuma nyimba wiga nko wa mbere cyangwa kende kuja mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri cyangwa mu yandi mashuri cura abantu université ukeneye hanyuma izo université ukazaraba faut être curieux ukazaraba imwe amantuze ivyo basaba amanota basaba prérequis basaba si basaba yuko waragize nka bac scientifique canke économique je sais pas débouché na débouché keneye donc tuzaraba nivyo tuzakuraba ivyo keneye kwiga ama prérequis basaba conditions d'admission en général urakaraba yuko utasabye kwishuri basaba nka par exemple test de français kuko mu Burundi hari ama université usanga asaba amatest de français ni partenariat hagati y'u Burundi n'u Faransa nibo hari usanga hari amashuri usanga bayitira bon ko faut faire aussi attention parce que hari n'amashuri usanga asaba na niveau y'icyongereza yego nagomba ndababwira ko aba bahungu ko ari batatu n'uwo yahejeje bize kuri Université Lorraine de Nancy no kuvuga bakandidase Nancy mugabo nta nuzi barashobora no kubemerera ahantu henshi sivuvure mugabo ico sico nagomba kugaruka ko nagomba ndababaza ikibazo kimwe none ko numva nk'ubu muri politique
ya president wacu na Union Européenne barafise des domaines bashaka yuko les étudiants étrangers boza kwigamwo ubwo ntushaka kurondera domaine ntibayiguhe ukaba obligé yo guhindura domaine ukiga ico kindi kuko ivyo nategereye numvise wanashaka muko gushaka hatarimwo liberté uraheze mwishure ntivyogorana mugabo numvise yuko muri iyo choix ugira choix selon ton désir wowe ushaka kwiga iki ushaka kuzokora iki kuko baza kubigarukako nibavuga ivyo bita lettre de motivation imishure gatoyi ikibazo mbere ndacishura ndagifatanya n'inyishu nza gutanga yego aho tuva autre mu bisanzwe urumva igihe kavuga ko tukurondera amashuri urabana na programme y'ishuri hariho ifo niyo programme ça va être aussi la source ya projet d'étude kandi ndakivuze sinzi ko tuzokiga ko kandi kenshi projet d'étude ni c'est ça qui va faire la différence ahubwo kiduge kuko nico gihambaye kuko i Burundi mu ama recherche yerekana yuko aba étudiants bagenda muri kaminuza batagira projet urumva wazungu nuko bifonctionne kivuge ikintu cyose ni projet d'étude ni ushaka kuja he no mu kazi dans 10 tu vois en quoi urumva fukoronka mubona umuntu ariko araronka ikintu arabizi mugabo n'umushita bwa nako navuga kuri parapero vya ivabe ko tuduga bukebuke iyo programme yironse kuko azokubaza twikibugize shwa yo shuri kuko acaga iryo shuri meme no kwiryo shuri naho nyine uri kura motiva reto motivation il faut ko bumva programme bafise na programme nawe ushaka gukora hama kuri icyo kintu yakora avuga nacyo cerekeye ama partenariat entre les pays et tout nuko mu bisanzwe iyo uje kwiga mu Bufaransa cyangwa mu kindi gihugu bategura yuko uje kwiga kandi banakubaza ati niko ibintu utavyize ngaha kugira wumve ntiwabiheza uzotaha uze kubifasha mu gihugu uzoca ukora iki ni wataha waheje baguhaye ubumenyi ambasade yose mu bihugu byose yego urumva rero nicyo gituma jewe ndiko no kwensista kuri ico kintu ibyo mukora byose ayez un projet avec tes études et la carrière juste comme ça m'a débouché et tout kacuvuga ati okay ndabona aha mu gihugu iwacu muri domaine X hariho nuko ano ntibihari ncanke ibiti bihari ntabwo tubizana no bihari ya ma limite un peu technique canke je sais pas ntabwo bikwiye ako ngiye kwagiye iwanyu nabonye nuko muzo ntivyo ntarabikunda acemba yuko umuntu aticarondera hama rero kaca bifasha kacaguha iyo visa byoroshe kuravuga ati uyu muntu vraiment ntabwo ari babandi batazi bari nuko nibaza ahubwo mbere ko tuzogira ikindi kiganiro ico kintu mukiduge ko kuko jewe narabonye mu ma recherche ko abanyeshuri ivya projet batumva ivyo ari byo nukumva neza yuko déjà l'orientation ni projet et l'orientation ni projet urumva hariho choix ya filière ugomba kwigamwo ama attente wowe ufise kuyo filière hanyuma les prérequis yavuze Yvon hanyuma hariho na ville ivyo byose ivyo bibazo barashobora kubikubaza nitwashikira entretien muzobona yuko babaza ivyo bibazo nyene bibaza ko biri simple mu gutavyitegura bera go kubita hasi kwe pour tu n'as pas dit faire chose ya jambo ego aho tuvuga la culture française peut qu'on va mettre vraiment soyez bref abantu cyase kuntu tuzunguruka nuko vuga bike vyitwa umwanya muto nta mwanya bafise umwanya wo uzasigaje n'ibyo mu nzu ndakuzunguruka bimwe by'iwacu kibazo gifise twese n'unaje twagifise twese n'abana bakuru bacu bagifise dufise une éducation vraiment igoye oya noneho ugeze ino nimutatangwa kubimenyereza hakiri kare ugeze ino wanditse ibintu byawe byose barabita kwere ni ukuvuga il faut être concis très clair mu bintu uvuga au niveau y'amajambo au niveau des termes nico gituma mbere wanashaka mwahejeje mwoha abantu babimenyere bakabakosorera texte muba mugomba gutanga canke interview ivyo muba mugomba kuvuga Yvon nagira gusangira uvuge gose kugira bakumve nagomba mvuge cengira tutavuze kugira ngo abantu bamwe mwashe gutahura cyo projet d'étude
haba n'ikindi bita projet professionnel. Projet d'étude mvuze mu ijambo rimwe ni amashuri ukeneye kwiga. Projet d'étude amashuri ukeneye kwiga. Projet professionnel ni icyo ukeneye kuba. Nimba ukeneye kuba je sais pas économiste cyangwa ukeneye kuba umu ingénieur ou bien médecin. Iyo niyo projet professionnel. Rero uri kurasaba ishuri il faut yuko projet d'étude yawe iba cohérent na projet professionnel. Il faut yuko ivyo bintu uri kuriga bizogufasha kuba icyo ugomba kuba. vuga rwose uvuga uti shaka kwiga amashuri ya génie civile kugira ejo ndoce mba médecin provincial. Urumva wonye c'est pas cohérent. hama n'ikindi naco tutavuze ikintu cerekeye ayo mashuri y'amadomeni mwigamo. Fete abazungu à la base kugira baguze kwiga mu Buraya nuko bashaka yuko baguha ico kintu cyo kuciga uko bazi kubwiga utakiriye cyangwa ubu nyimba kiriyo naho hariho ibintu bimwe muri limite tufate nk'umuntu natwe on va hariho des domaines de pointe, c'est-à-dire qui motive l'acceptation. wana nkunda kubarire bashiga economy umuntu aje gutanga mu amaje biga economy mugabo economy appliquée je sais pas muri écologie ona nk'ivyo guzi ntabihari kiberekana fait no muri écologie bivezo ku ibintu vya climat avec fait ari no kugira tubafashe kugira ushobore kuzira kuko après ubona umenye sivyi wawe c'était pour motiver guzino uhindura hanyuma kuza ariko ariho yuko ntibazoguha ikintu bo bizogorana ushobora mu ishuri mugabo tuza kuri mavize azoguha ikintu babona yuko ino ushobora kuciga ni ukuvuga yuko ndagutegereye neza wowe urasaba ariko mu Bufaransa baravalida ariko no muri ambassade kugira baguhe visa mu byo tuzoshikira mu kiganiro gikurikira ugize entretien bararaba nabo nyene yuko projet d'étude no kubitandukanya na projet professionnel ko bitonze turaza kubishikira ni twavuga CV lettre de motivation ingene ubigira hanyuma mugabo kandi ukerekana n'amakompetence ngira ngo usanganywe nimba warakoze mu ivyo bintu byo gutegurira kuzoba ico ugomba kuba naho nyene ukavyerekana nibaza yuko tuzobishikira mu kiganiro gikurikira nuko bakunzi buru rubuga rwacu murumva ko bikomeye iki ni kiganiro kigira kabiri hazoza ikigira gatatu nagomba sabe abatumire bacu babasezere bababwire akajambo ka nyuma mu misogonda nkingahe Audrey nagaki wibagiye wo kongerako ka nyuma ucubasezera ucubabwira baye atagufise uvuga uti baye c'est tout je gusikima buneka niyo tutavuze ni architecture sinzi tuzogira mu gihe gikurikira kincerekeye impapuro oya ni kiganiro gikurikira ego ari naho vraiment nukuri ntago mwiga ukuntu abafaransa biyumvira cyane muvyo kwerekana eloquence ikintu bashaka yuko amaprojet neza fuma muri aba formulaire mwitije ku YouTube cyangwa handi cyafuma baza no muri Google biriyo cyangwa umuntu mugabo cyo nabonye cyo ikibazo tugifise twese abarundi twese twakuriye mu Burundi ni turafise ukuntu tuzonguruka vraiment cyafise ngaruka yavyo nagira mvuga nk'aba bandi kugira urinde ubicuba warakibaye uravuga uti caratuvunye nukuvuga wa warakoze mwana wa mama jewe ndabizi kuko abarundi en fait ingorane ni twiyumvira mu kirundi turiko twandika mu gifaransa ntibikunda ivyo navyo bimenyera buke wamaze kugera ahantu si on va c'est je gagner on y hose mugabo on n'est pas direct ego Clark ntunabasezera kweli ngo arabagumbiri ngo arabakunda ukuntu akunda Uburundi gabaga n'ubugesera tuzobona arahejeje ugataye n'ingoga muri projet professionnel non projet d'étude professionnel je ne sais pas tuzo kuvuga yuko uje kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa kugira uhejeje utahe i Burundi rega ico ntakucibagira nakuvuga ngo nzokora ngo ngahi wanyu hama no bon même si ushobora kubikora mugabo muri
projet d'études ou professionnel donc tutegereza kubishiramo yuko erega ni kakandi Clark bavuga mu gifaransa ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. ah oui aha rero n'agakrende yo ngo bakubitiye uwo muhungu aravyumva cane Yvon. Bon, hari n'igihe nyine batabivuga cyangwa ukagerageza ukavuga uti nkeneye kuzokora après mes études nkazokora kugira ngo bayinde experience. Hari igihe batabikubaza kuko nabo nyene hari ibintu usanga baranabizi deja yuko tuzosangaza directement mais c'est mieux que hariho projet hariho politique interne politique externe umva ivyo iyo basi des éléments compétents abantu baba baforumye ngaha bari brillant hariho faveur ni ku intérêt gifare ufaransa. Oya nimugire ikibazo nzobibandikira hari ahantu nzobibaha jewe muntenyenye gato indi mu kubibaha ndiko ndabirondera neza nzoheza ndabibahe mu bundi buryo none rero murakoze kwikiganira ariko nagomba abariko baradukurikirana cyane cyane ubwo gwaruka nsubiremo ibintu bibiri urumva twumvise yuko icambere ari kugenda gukreya compte mukarespecta ivyo babasaba amafoto ntupfi utanze Clark nibagiye kubabwira yego ifoto si bashaka barashobora muri GTC wabwira ati shaka ifoto yo gushira muri GTC basha mwumvise basha GTC ya Campus France ya IFB okay CCF tout juste en face wabwira ati shaka ifoto nshira muri Campus France bonyene amanorme bacha yamenya bonyene directement nurinda no kubabwira bonyene business Burundi sha arabazi kujya amahera bazobakura mu mifuko rero bashanda babari ariko mwemere bayabakure mu mifuko ico kirahambaye nico cambere niyo etape ya kabiri ni procédure igira kabiri nuko kugira choix d'études twokwita projet d'études nukumenya vos désirs vos attentes muri choix y'amafiliere mushaka n'amadomaine murabiye no kuma prérequis yanyu so dont vous êtes capable hanyuma ikindi ni projet professionnel ico muzoba nico mwipfuza kuzokora muhejeje amashuri mukabigira gutyo ndabarahiye mukagenda mutaje mu Faransa ahubwo twebwe nitwa tutarataha tubarindiranye igishika murakoze ku bantu bose badukurikiye murakoze ba jeune bandanya basha mufasha abarundi bene wacu.